yavute mvuze nk'akarero mvuze nti ndakenda mama ni ndahiro mugabo hari kindi gitutsi ngene nshobora kuvuga kuri ku muvyeyi cyaca kibi gitutsi mugabo indahiro yo nta kibazo ni nk'abantu baze kuntuka ngo ico gihungu ngo ni kibi ngo givisi ivyinyo Jenda keneye umunsi umwe ndabatumiye umunsi umwe muzoze ku nimero yanje iri hajya mureke kugishira mu commentaire mutera ibijambo bidake ingo mubimbwire live tayo umuntu azovyubahuka ambwa Tindasaga bambwiye ati ya problème kwapi bitanye iki shirako difficile rero ntabwo sasa confess kubera papa yarazifise papa yarazifise urumva yuko nifise amaraso ya papa urumva ndacyagira ku maraso indasaga papa yarafise n'ubufumu problème bufumu mufumu umuganga none ugiye kwa docteur ntubugiye kuragutsa j'abantu je muri ntubugiye kugira iki consultation okay consultation ni ki mu Kirundi jewe ukuri kose ndakwemera abana mama wawe ndamwemera ko yarakumvyane reka ndakuramutse nongere ndakwifuze n'ikaze wowe uri kurakurikirana STV nko mubona kuri micro jewe nyene yes nagarutse ariko navuga gute ndi mu rugo rw'abandi mu kanya gato muramenya ubona aje kuraba cameraman ashobora guhindukiza ukerekana irya modoka ngira benshi bahora bayibona indani hejuru bashobora kuba batayizi ni yasimbize wasemavumba muyirabe neza murayibona ya modoka barakoreramo ibiganiro ni niyo biro yiwiwe rero niwe naje kuraba ahantu asanzwe aba muze kubana nanje muraza kumva byinshi tuza kuganira nawe turafite ibibazo byinshi tuza kumubaza turabona no mu rugo imatera iranikiye ngaha ntituzi ko afise abana canke ari we yarigira ko ibintu bibi ni byinshi cyane ingo naenda kurindira uve kugura iyo songo ndabizi ko utokora utari kuranwa oya vyaheze ni sawa ibiguza ngaha ibiguza ngaha midbar igihumbi bega ni songo canke ni impeke twumve yo jesi n'inzoga kandi waruma none impeke niyambiye je nta nzoga nubizi none wamusi ndwasangiye inzoga wewe habona nde esi byebetse nibino mu kiganiro doka uratanguye bwa busutwa bwa zana intebe rero tuve kuzuba none ko ari izuba kandi ushungiye n'ijya matera umuntu yarayisobako ano kwa abana nabana nabiwawe ndahuye mu egeza yamiko acha weye uratanguye kwibeshe uri suko aribyo yo ndahiye we hari izuba zana twa dutebe twicare harya mu gatutu zanda gufatira reka ndabereke ibyo winwera umusore muzima n'ugwagwa n'isongo tawisokoza ugo rushatsi bengo nyaruka rero mbe ndagufatira abakunzi ba STV mwabibonye ni simbize wasemavumba niwe turi kumwe niwe tugomba tuganire bashanwe canke ndeke cameraman nsome numviritse oya umutima urazi reka ndavyihonze n'ivyuwe nyene yabiguze gusa harimo imvuzo nyinshi kandi amurindi safi ushima rero umwana w'indero uca wizanira n'udutebe tudasa oya kamera mani wacu ntakata aha ni bon
itora rero inzoga yawe gira buke ntibibabaze simbi ni sawa wapi kumenga uravyutse abandi baryama izisare nizo gukora sizo kuryama hewe je nkora ijoro mbe ukora ibiki mw'ijoro video nako ndeditinga video nyabaki usigaye uri mu babita aba producer je nkora vyose tout travail none simbizi amakuru yawe je ndi bon Imana ishimwe Imana yampezagiye no munsi mu buzima bwawe ntuzi gukora utayikuranwa mvuze ati Imana ishimwe urabona ko ikitagwaye mu gatondo rakigwa no mu wundi mwanya kunzira nari mfise ndabona yuko Imana yanyibutse yes mbega ko twagusanze ngaha anye ni muhira kwa papa wawe na mama wawe ni urapanze ni biki cyane nibera tu muraza kwinyegeza nyene nibuza kwinyegeza niburira babana sha abana nje ndakujya none ntukange umwana bamujya gute nani kwanza urazi ibintu yambwiye mu gutwi duhagaze hariya imateri reka ndakubikira kwa ndakubikira akabanga kwa nawe washatse ko tubinyegeza urabari matera mbi ara matasho ubona cameraman ndagusabye uze kuvyerekana iri kwa matashi nukutubwira neza ayo matashi ngene yaje matera mvye urayizi warateye inda aguhaye uramena yo sundu none wo basi urafise umukobwa umwe basi vuga uti jewe ndamwemera basi kubona yaramvyariye umwana ko yaramvyariye umwana muri babana bawe canke we uri muri babandi bemera umwana gusa batemera nyina wabo jewe ukuri kose ndakwemera abana mama wawe ndamwemera ko yarakumvyariye jewe akumvyariye jewe nawe tuzohurira ko duhurira mu kiganiro gusa noneza abantu none nta kuntu ubonye ishuri ikibazo ndiko ndakubaza icyayi kibazo nakubajije nti mwabo ba mama bose nuyuhe wemera uvuga uti abo bagufitiye abana bakuvyariye abana none baravyaye none ntibavyaye umva warataye ufasha umwana guca n'umwana ntumufasha aho nataye uruzogi iyo nzoga uri kuranwa niyo irikira guta mutishuri ibyo niko ndakora urumva uri sujet ushaka kubwira nataye uruzogi oya ndiko ndakubaza abagore jewe siwe watubwiye yuko ufise abana nakubwiye ati je mfise abana benshi nawe urashobora kumbera umwana bibana n'icyo mba ndakuvyayemo ndashaka kuvyara kwibatisi none buri umwana wanje ndashaka kubera umupare okay umwana rero yavuye mu mbuto ziwawe kera ko yatamageto yarahari babasundurira mu ngundu mugabo rero kazanga mu igeto kakajwinga gatwaye inda urumva umwana bayavuye mu igeto cyawe kiva geto nakubwiye ko kivangundu n'umwana wese yavutse hors mariage avyo ariko uramufise bitabana haramu ubu ufizeho n'imigambi yo kuvuga ati je nzogira mariage yego candongora mwabo nyene waririye mu igeto cyane kandi je umugore wanje havyo kuja mu masengero sogenda muhezaga ku mupfumu reka kunyutsa bya bintu byawe byo kubandwa reka kubi kana n'ubu kandi nk'abantu babamariye bubaharu bagiye baragenda dufate zijya mpeta barajya mpeta kuri barisezerano dufate nk'ubagiye nko ku mupfumu bana ko bazihezagirira muri eglise kandi ama divorce akaba kandi ugasanga umugore yaraciye inyuma umugabo arashyuma kandi yambaye ijya mpeta wibaza nk'ubu
ari umupfumazi bambitse yazikubitiye ko inyagara akabwira ati iyi mete iseze hari wacinye umuwundi uzi yuko ubwiza cyo kubitwa n'inkuba yo nicyo gituma rero uzoheza kigwa n'umupfu wewe umviriza mu kirundi wewe ravyo kwanza ntumva ngaho utamaye nagwaye iki sikazima ndi kumwe na cameraman ukagira urama cameraman reka kwanza mbanze nkora ivyo wanje ndakwereke yuko je naho uri mwaro mbwira bahise kakuntera ubwo agomba mfumure ndago cyangombe ndagiye ujaye guma none sikazima cameraman aha Jesse ndamutinya bakwera ko mwese hamagara cyangombe gira tura ushaka hamagara cyangombe reka ibyo bintu shareka reka urapfumura kandi nakubwira imwaro wahora umunsi nagize mariage umukobwa nzotwara sivyo nzogenda ku mupfumu ahezagiriza ijya mpeta urabona ziya mpeta uzihezagiye urazi nukuri umuntu uzenye yaba wambaye ishapure urazi ko ishapure ari igiheko kuri je ntabyo nemera we ni igiheko parce que ufite igiheko ni ikintu cyo cyose ushobora kwambara muri wewe ukiyumvamo ko kigukingira none baza yuko nk'ishapure baza ko bifise ingufu gusomba gaheko nk'umupfumu yogo none ishapure ukambaye gutya ngaha ibana uranyika ishapure ifite ubushobozi bw'Imana ndigana kada kabona ubushobozi bw'Imana baza ko ubushobozi bwa shetani umupfumu arakoresha ubushobozi bw'Imana nta ubushobozi bwande ubushobozi bw'Imana ndagusabye umbwira imwaro waheruka yo gukora iki kurondera amarecherche mwe nayo kurondera ubupfumu kama ubu rero ukugutinya bajya abakobwa ukoresha harya mwiga modoka yawe burya ijya geto ntwiri baya reka nihore reka nihore wakuye ubupfumu bumeze gute none bupfumu bozo ubona tugenda kushonitwa ku Muzi Media nzobona ivyo naragiye gukora sinatangura ku posta yari ya Mugamba usanga bagira ari urugo sivyo nta porta ay porta uregerwa naye bashira icyo bita umwugariro ni giti gusaba place haje hari abandi badashira ikintu aho bashasha urugombeko ku buryo kugira ruzibira abasuma cyari uje ugacubona abayikiyaga cyangwa abayiki je nkiwanje jewe umunsi navuze ati je wanje haza bari noshyira urugombeko kugira ntiyazoze abashitsi tuzoze turaza ukuvumbu je nk'abana banje nzabashira ko ibigombeko bose zobacinda sago buryo uracinda sago no kumenga uremera cyane ibintu byo kubandwa ibintu by'igipfumu ndasago mvise ngabo none njanje niki urasago ni icanje niki Inchanje ati bagutse kweka indasago z'umuzungu tuzemera mugabe ndasanguze tukama none bakubwiye ati kanda gukingira inkuba nkagufata akantu gato ya tupapa inkuba ibyo bintu bifatanye n'ibintu byo ngo akazana ibintu akabikujombamwo mu maraso none bitandukaniye kindasago bambwiye ati ya problème kwapi bitanye iki shirako difficile rero ntabwo sasago mfise kubera papa yarazifise papa yarazifise urumva yuko nifise amaraso ya papa urumva ndacyagira ku maraso indasago papa yarafise gira ku rege ibintu by'indasago buryo bifatanye n'ibintu by'ubupfumu n'ubupfumu problème ubupfumu n'umupfumu s'umuganga none ugiye kwa docteur ntubugiye kuragutsa je abantu je murana ntubugiye kugira iki consultation okay consultation ni iki mu Kirundi kugenda yene ku muganga mu Kirundi birivugagiza si kuragutsa none muganga ngo ayuku urumva narasunduye ejo baransunduye sasa nashaka sindabona ibiboro vyanje none bigeze gute agacha kubwira ati okay baragusunduye ndaguze okay sawa rero bigenze ukunuka agacha kuragurira none ngufumura umuganga n'umufuno impamvu n'umukirundi avuga ati umuganga w'ikirundi umufumu wewe rero burya burafumura jewe basi horo uramanza kuja ku mufumu
ndafise na content iri kuri YouTube ndi turahumereye bukombe uri kurafumu umuti bambwiye ati ntona ko jenzanira isumuru ngiki usine ngavye bimwe by'amashano barabinginze bigiye aravashe umurogoro mira inkuba mira ubu rero ntibashobora kukuroga wewe reka ntiwiteze abantu bagaragaza reka ntiwiteze abantu ngo uze ubona bakuroze hariya niho bamaze iminsi bakariye anje naye gusigiye bayishizemo akantu oya nukushimana sinananyoye nukushaka kubaze cameraman je ibyo bintu no bino sinakubwiye ko ntabintu mutura nkabumanukana bran kandi ko ndi umutuyu wamukundanya mukundanya none bandaguhoye iki be none ko nanda kurenganije vraiment voilà wow mani shimwe kwibonye ko wowe undenganije ahubwo yo mana we urakoze nukuri rega ndagutiye kandi nume umufumu ahubwo nanje nariyahuye hewe simbize amavumba mbe niki sokurutsa yitwa amavumba amavumba ndagusavye uzotegurira ibintu abakunzi bawe bagukurikirana kuri simbize wasema amavumba uzo bategurira ibintu vyiza pani ibyo bintu byo kuduratakaza umwanya babirabirika rero umaze kubiraba ni nk'abantu baze kuntuka ngo ico gihungu ngo ni kibi ngo givisi ivyinyo je ndakeneye umunsi umwe ndabatumiye umunsi umwe muzoze ku nimero yanje iri hajya mureke kugishira mu commentaire mutera ibijambo bidake ingo mubimbwire live tayo umuntu azovyubahuka ambwa asante sana babwira akajambo kamwe bagiye abantu ziya commentaire kweri akajambo kanyu ko ni yuba ariko batuka mu kirundi kubera igitutsi burya mvuze nk'akarero mvuze nti ndakenda mama ni ndahiro mugabo hari kindi gitutsi ngene nshobora kuvuga kuri ku muvyeyi cyaca kibi gitutsi mugabo indahiro yo nta kibazo ndashobora kuyirahira alezi ko ni indahiro no muri sentare urayirahira ati umva indahiro ni hako nokora iki nofuma ngira iki umva yo ni indahiro ndo ivu gusaba abantu nari kubatuka kubera nyene mfise indero ndi umwana yarezwe indero yose yatashe kwa simbizi barumva igituzi nari ko baronga ikintu ariko urabababariye si reka basi ndagushimire basi kubona wanyakiriye mu rugo rwawe gusa ifo yuko uva ngaho ukaja kuba ahantu iwawe ukava ngaha wabibonye nawe ko bikwiye kuhava birateye agahinda n'aba location nka mwisite mu Kanyosha mugani bon ndo hivyo tu Kenya Empire ikuru nuko ndara nkaramuka nkavyuka bifine nkaryama basi ibyo babikwiye sawa rero asante sawa tukorera ibyo wacu rero je hari ibintu je twavuga ko dukora